Je nitwa Innocence Abiyumva nkaba ndi umwe mu bantu bane bagize ishirahamwe Soprave Société pour la promotion de l'aviculture. Tukaba turiko dukorera mu bintu bijanye n'ivy'ubworozi bw'inkoko n'ubworozi bw'inkware bita kaye japonaise. Tukaba dukora n'ibindi bijanye na irrigation, bijanye na biogaz. Muri rusangi nivyo. Iyi ni incubateur automatique niyo kubundikiramwo amagi nka kurya kw'inkoko, gusa iyi ni machine nayo ibikora. Rero iyi appareil yo hejuru ni controller no turegerera ibijanye n'ubushuhe na humidité hamwe n'ivyo guhindukiza amagi. No kuvuga yuko ushizemwe amagi uharura imisi ijya 21 kujya kw'inkoko, kuvuga ko inyuma y'imisi 21 imiswi ica iberuka. No kuvuga yuko ushizemwe amagi we nta kindi ubusigaje kurindira yuko aberuka. No kuvuga ko bijanye no guhindukiza amagi nibikora automatiquement, we nta kindi ukora, urigira mu yindi mirimo, ukaraba gusa ko umuyaga nk'ubudacika kugira ucucana nka groupe electrogene hari bivanye n'umwanya umuyaga nkuba ubumaze ucitse, kubera ko ari umwanya muto y'iminota 30 isaha imwe. Ivyo ntaco bivuze, bitaba misi yose, ivyo ntaco bivuze. Navuze yuko imisi iboneka mu kiringo c'imisi 21 kurya inkoko ibikora, nayo yigana inkoko. Nubumenyi mfise mu ishure mu bijanye na electromechanique, umuyaga nkuba, gusa hiyongeyeko kurondera kumenya ibintu, gusoma ibitabo kugira menye ivy'inkoko ikora, burya bushugi inkoko itanga, kugira natwe abari bwo tuca tuzana tugashira muri machine ikigana inkoko. Machine nitwe twayikoreye nyene, nababwiye ko turi abantu bane, mu gico gihe twari tukiri batatu. Ubundi yaje mu nyuma gira kane, twayikoze turi abantu batatu. Amagaja ngaha ya n'amaparete dushirako ayo magi, hirya n'itara mu gihe biba bikenerwa yuko tuharaba turaba imbere uko biriko biragenda ari nko mwijoro kugira habone. Samura aka kanya kaba atamaga arimwo kubera ko hari izindi dufise ahandi izo ziriko zirakora. Hari abo tumaze kuziha basanzwe bazikoresha, turabafise mu Cibitoki ca Rugombo, turabafise mu Rutana, turabafise i Bujumbura. Yego umuntu ayikeneye aratubwira, akatubwira amagi, igitigiri c'amagi akeneye, tukamukorera ijanye n'igitigiri c'amagi akeneye. Yego hanyuma tukamukurikirana, tukamwigisha byose ukungene abikora, kubera ko hari abo dukorera atana kimwe babiziko. Turabasanga naho baba tukakabereka byose n'ukungene bagaburira imiswi kuva ikiri mitoyi, kuva ikiva mu mashini. Jewe nitwa Dayize Cedric, nkaba ntongoye yo twita Soft Company. Ni company isanzwe ikora ibintu by'intebe, amadiva, amasaro ministre, ibitanda, juste tugakora n'amadecor interieur mu mazu y'abantu kugira ngo tumbure zishize gusa neza. Jewe nitwa Gatorerangi nandi namba mu gisagara ca Gitega. Ndongoye uruganda nitwa Daoud Company. Aha ni mu ruganda Daoud Company, ngira ngo mwahabonye. Ego ibi ni bikoresho, ibi mubona ni bikoresho dukoresha ahereye ku mbaho. Tugura imbaho nyinshi tukazanikira kugira ngo dushobore guha abantu ibintu bimeze neza, atari ibintu bibisi bica bigaguka canke bigasaduka iyo bisitse mu nzu. Hanyuma aha naho rero ni mu ruganda Nyaruganda. Ego nababwiye yuko turi umugwi w'abantu 15
bamwe nibo baba mubona bariko barakora ngaha anye, abandi nabo bakorera hiyo indani. Ibyo dukora mu mbaho ni byinshi. Turakora amasheze atandukanye y'ubwoko butandukanye, kandi tukongera tukayasubiramwo niyo yononekaye. Turakora ububati butandukanye. Turafise n'intebe zo mu bubare. Aha izi ntebe zipanze ino ni intebe zo mu bubare no mu mahoteli canke mu majardin y'amahoteli. Ego turakora imiryango itandukanye, niyo yiyi inye mubona tuba turiko turateranya. Aya n'amakadire yayo, amakadire y'imiryango atandukanye. Aha anye turiko turayiteranya kugira indani dushobore gushiramwo izindi mbaho, hanyuma ushobore kuba umuryango ukwiye. Hanyuma turakora ibitanda bitandukanye, ya miryango ngiyi ngira murashobora kuyibona ngaha. Aha anye nk'uyu unye, iyi foroma y'uyu niyo yuriya mubona turiko turagerageza kuyinyanyura, tuponsa, tucapa ko amadessin atandukanye kugira ngo uzobe umuryango mwiza. Aha ibi byose mubona ngaha n'imiryango turiko turakora. Inzu nyinshi, abanyagitega benshi bariko barubaka inzu ku muvuduko uteye ubwoba kubera ari capitale politique, bariko baragira igisagara ca kijambere. Rero mu gihe bariko barubaka usanga baba bakenera imiryango myiza iteye imbere, baca batwitura rero tukayibakorera. Hanyuma turakora n'ibitanda bitandukanye, ibitanda bisanzwe, ububati busanzwe. Ubu n'umuntu yaducapiye dessin, hanyuma dessin y'akabati yipfuza, niko turiko turamukorera rero kugira ngo dushobore kugateranya nyene nkuko avyipfuza. Hanyuma ububati nibwo bw'ubu mubona buri ngaha anye, nibwo bw'ubu mubona buri ngaha, nabwo turiko turabuteranya tugerageza kugira assemblage yabwo, hanyuma kugira ngo gashobore gukwira akabati nyene kabati gasa neza. Injiye ubu nyene ni aho dukorera amadiva n'ibitanda bitandukanye. Bimwe vya bitanda vya kijambere naberetse yuko ibisanzwe tubikorera hanze, hanyuma ibi vya kijambere navyo tukabikorera indani. No kuvuga nkaya n'amashantier dufise y'intebe turiko turakora ngaha anye, murabona neza yuko ari intebe za kijambere. Umuntu atoshobora kwiyumvira yuko zikorerwa ngaha. No kuvuga nk'iyo iyi ntebe tuyihejeje turayisubiramwo neza, tukayihanagura, tukayoza, hanyuma tukaheza tukayishikiriza umuntu yayidusavye canke yatanze iyo commande canke ayishimye mu gihe idafise umukiriya. Nitwa itere ko ndi kumwe n'undi mugenzi wanje dufise association y'abantu babiri. Ntabwo turayemeza neza mu mategeko, turacari mu processus, ariko akazi dukora duhindura intebe, amameza dukoresheje amapine yahetse. Ibintu bisa na bishasha ni Gitega, ariko baratangura turabikora tubitanguye. Kwishingira umugambi, kwihangira ibikorwa birashoboka kuri umuntu wese, gusa birasaba icyo twokwita patience, gushiramwo inguvu, kugira perseverance hamwe na consistance. Kubera ko mu gutangura ikintu nta na rimwe vyoroha, ntukijamwe ngo bice bigenda neza, urahura n'ibibazo, mugabe ivyo bibazo urabirengana, ukabona yuko hari ico uriko urakora kandi ko biriko biratera imbere. Ivyo gukora birahari, bisaba yuko ufata akanya ukiyumvira, ugatangura n'ikintu, kandi bikagusaba ko ugira perseverance. Twege ukungene twatanguye, ntabwo twatanguye turi hamwe twese, gusa twahuye, ahubwo twese twatanguye, umwe wese abikora uko avyumva, abikora ukwiwe. Mugabo ntitwari tunazinanye imbere yuko dutangura, muga twagiye duhura. Nk'ubu uwa mbere je natanguye guhura tuja hamwe turi babiri, yaraje kumusaba inkoko yera. Hari uwari yamubwiye yuko mfise inkoko yera, aje kuyinsaba, ndamubwira ko atayomuha, ndamwereka ivyo ndiko ndakora, nawe acambwira nanje nivyo ndiko ndakora. Cha turajana muhiriwe, cha dufata ingingo yuko tubikorera hamwe.
hanyuma mu nyuma haraza n'uwundi agira gatatu ubu vuba niho haje ugira kane kubera ko nawe nyene ari vyari imwe arakora mugabo yarafise n'ibindi ari mu mbava ariko arakora akeneye abantu baje hamwe kugira bayifashanye ca tuja hamwe gutyo twese dufise passion yo gukora ibijanye n'ubworozi ca dushiramo n'ivy'uburimyi dushiramo n'ivyo vya gaze gukora amakuveze ama incubateur abundikira amagi ubu tukaba turiko turasa n'abariko baratera intambwe muri make nk'ikijanye no gutangura imigambi novuga ku mujene uwari we wese ku bwanje ndabifata ko vyoroshe ikibazo aho gihagaze no kutamenya eske ndabifise muri jewe ni talent canke ni passion canke ni kintu nsanganywe muri jewe umaze kumenya kwico ugifise niho uza kumenya n'ingene wiyumvira ugafata umwanya wa meditation no kumenya ingene uza gutangura ego gutangura ntibiza kuba vyoroshe ariko iyo usanzwe ari ibintu vy'iwawe utari kukopya ivy'uwundi muntu birakorohera uraronka n'amatru ucamwa kugira ngo ushobore gutangura c'est vrai hari gihe usanga uburyo butorohereza kuri bamwe mu gihe uri gukora ibintu bisaba uburyo ariko urashobora gutanguza bike ushoboye ico nabonye abantu benshi bibagora no kwinvestisa mu kintu uvuga ati iki ni investissement à long terme nzo kunguka muri kazoza ugasanga abantu benshi bafise ikibazo cyuko bagomba kunguka mu mwanya mutonya bagomba ibintu babona binyaruka ariko iyo umaze kwishiramwo yuko ari ibintu vy'iwawe urashobora kwemera guhomba muri départ kugira ngo uzokunguke dans l'avenir rero je novuga ngo kubifise ari ivyiwe biroroshe cyane kuko nuza kumushigikira naho yose aba sponsor nuwo mufasha aza kumufasha kuko yatanguye kubijanye n'ivyo nkora novuga ngo naravyize kandi ndabitora nk'akarorero ku muvyeyi wanje yatanguye kubaza 26 ans ubu afise mu ma 69 kandi nuno musi aracabikora rero je nakuze ndabibona nkura ndabikunda nubwo naciye mbandanya nja mu ishure ndiga ndaheza humanité ndiga na université ntivyatumye mbona yuko no bandanya bijya nize kuko nabona ko bisa nibigoye ariko ndavuga ngo uko biri kose reka nsubire ku mwuga wa mutama hanyuma ndabikora uretse ko wanashaka tutariko dukora bimwe ubu kuko je naramaze kubimoderniza bisa nuko vyagutse cyane gusumba abantu benshi bananirwa kubera baba bashaka kwigungira kw'ibintu burya inguvu z'umwe n'inguvu za benshi canke za babiri canke za batatu sico kimwe no kuvuga iyo ushaka gutera imbere n'ingoga urondera umugenzi abizi canke ubona yuko mushobora gufatanya urugendo mukajana hanyuma mugakorana no kuvuga jewe nk'ubu unye ndiko ndaraba mu ruganda ndongoye ndumwe ntavyo nari gushobora yego ndafise abakozi benshi nigishije mubo dukorana narabigishije mugurumva nabigishije ivyonzi kubera mbona ndumwe ntobishobora yego nca ndabigishiriza ubu unye rero nico gituma dutera imbere cyane kuko ibintu no kwakira ndumwe sivyo twakira turi batatu canke babiri inguvu za benshi rero ziraproduza ibintu vyinshi kandi vyiza kuruta za nguvu zumwe iyo mushize hamwe rero usanga muri ko muratera imbere cyane nk'ubu turi ku muvuduko uteye ubwoba kubera za nguvu je natangurana ndumwe oya turi benshi ubu tuca duproduza ibintu vyinshi tukakira n'abantu benshi donc kandi ico umwe azanye dufate umwe aronse isoko arayizana nanje ndoze isoko nkayizana nundi aronse isoko akayizana urumva tuca turonka amasoko menshi kuruta yaho no vyikungira ko ndumwe yego nico ciza rero cyo kuba hamwe nico ciza cyo kuba umugwi muniniya ihweza urwaruka go ngaha Gitega biratanguye kuza baratanguye kubikora abantu benshi baratanguye kuza barabikora abantu bamwe bagakora ibintu abandi batariko barakora gusa ntabwo biraramba ntabwo biragwira cyane ntabwo biragwira ntibaravyumva cyane ariko biriko biraza ugereranije antuka n'izindi ntara canke nkuko tubikangurirwa na leta kwihangira imirimo je mbona Igitega biriko biraza oya ntibiba byoroshe ariko baramenyera kuko kenshi usanga hari umuntu yiyumvira kugura intebe
kenshi ugasanga yazibonye ku wundi. Bisaba ko hariho ba mbere batanguye kuzitugurira, abo nibo batushingira intahe hama abandi bakazigura. Hari umuntu akubwira ati ibi bintu ni vyiza ariko nta témoignage ndabifise koko byo babikomeye, sinshobora kuvyizera, ariko yabonye uwundi yabiguze aravyizera. Niyo ngorane hari, ntabwo bashoka bagura ibintu bitabira ibintu bishasha, ariko buke buke biraza. En fait muri entrepreneuriat bisaba patience. Mu kijanye nuko abajene baba baje hamwe, baragerageza kuja hamwe, muga kenshi turakunda kubona hari abo bitaramba. Bikaba biva kubera ko wewe ufise passion mu kintu uwundi ntayafisemo. Hari n'igihe bigora gutangurana n'abantu kubera batavyiyumvamwo, ahubwo hari abandi bantu bakunda kuza mu kintu caramye. Nka jewe tugitangurana rigeze kwiganira umuntu ntarahura nabo bandi bantu, je mfise indoti kandi ndiko ndagerageza gukora ico yanyishuye. Yambwiye ngo urumva ngo nugerageze gukore ngo nivyakunda uzoca umbwira nzanemo umutahe. Urumva rindiriye ko bikunda kugiraze, ntashaka kugufasha kugwana ya ntambara uri kuragwana yo kugira ubiduza, ashaka kuza byagenze neza. Nico kibazo dukunda guhora kenshi n'abantu, iyo mwatanguranye bamwe bararambirwa bakabivamwe kubera ko atari passion yabo. Mugabo nka twege byoroshe kubera ko abo uko twagiye hamwe ariyo passion dufise, tubimazemo igihe. Nk'ubu twahuye je ndabimazemo imyaka 2 ndiko ndakora ndondera kuvyameliora, nabo sanga nabo baramazemo igihe bariko barabikora. Ico gihe bica byoroha kandi tuca dusanga umwe ashoboye gusumba uwundi, kaca byoroha ukungene dukora. Nk'ubu je ndashobora kuba ntahari nagiye mu bindi bagasigara barakora bimwe jewe banyemeramwe ko ndabizi kubasumbya, gaca babimbikira nkaca nza nanje nkabikora. Ntitwigera duhagarika gukora ngo nuko nakatahari undi atari. Gusa umwe wese abazi ati bageze ngaha ni jewe nzobashikiriwe, gaca usanga biriko biragenda neza. Yego. Mu bisanzwe biragoye yuko umuntu ashobora kwiga gutambuka nka naka, akore nka naka, ntibiba vyoroshe. Umwe wese agerageza gutambuka uko asanzwe ari, uretse ko ashobora kwigana uwundi. Ariko ivyo novuga ati si vyiza, birasaba yuko umuntu imbere ko atangura projet canke atangura igikorwa kanaka abanza kuja ahantu akiyumvira mbega ibintu ngomba gukora bizogira image iyahe, nzobidandaza he, ni kihe kibanza nshobora kubi, ni bande bazobikenera. Ivyo akabanza kuvyiyumvira kuri we kugira ngo ntaze agire benshi kumbure novuga ngo bamukontraria canke bamukopya. Ni vyiza ko agira akantu we nyene ubwiwe yisangije kugira ngo kumbure bishobore gukunda ko ashobora gukora neza atekanye. Donc iyo uri umuntu udafise experience mu bintu ukora biratuma udatera imbere, kandi nivyo bikunda gutuma abantu benshi bahomba. Kuko none mu gihe utashoboye kujera amahera makeya ngo aduge uyabona, uzoshobora kujera bijya bihera byinshi baguhaye canke uronse ngo bikore, usanga bitoroshe. Rero ni vyiza yuko umuntu ahera hasi, agahera hasi akaduga, niho abona aho yavuye nahageze. Mu gihe rero utabona aho wavuye naho uri kuraja canke aho ugeze, ivyo bintu uri kurakora nibipasa. Yego ico nje gukunda guhombesha abantu canke gutuma abantu badakora ivyo bifuza, akarindira bijya bihera vyinshi ugasanga yarafise 150. Jewe nkunga jewe natangure ku 180, amafaranga 180. Nivyo 180 nabironse mpereye kuri 0, kuko natanguye gutora ibikopo vya kinju mwibarabara mwikanevu ntori ibikopo, abantu bakantwenga umuhimbiri iki, mugabo nta kundi je nari nzi ico nshaka gushikako. Ndaronka ivyo 180 ngurishije imifuko yabijya bikopo vya kinju batekeramwe amamesa n'amakoto nibiki, hanyuma ndaronka umutaye ndademara, nta muntu numwe yigeze amfata mu mugongo. Rero abo bantu baba barindira ivyo bihera ngo barindira ibifaranga binini, ntibizoborohera kubijera mu gihe batahereye hasi ngo baduke. Umugambi ufise umugambi wose wama ufise depart, wamufise na rafe.
namba ari ibyo byo kubaza namba ari ibi byo korora ntabwo bisigura ngo worora inkoko 100 urahera kuri mukaduga mu kubaza urashobora guhera ku duto duto kaduga abajene benshi birababera intambamye kubera baba bahereye ku bintu binini ariko je nibaza ko umutahe atari intambamye cyane kuko urashobora guhera ku bintu bitukaduga kandi nabo bagufata mu mugongo bazoza babonye watanguye yego ko ndacyumva nkaje muri secteur ndimwo nuko ndi rimwe na rimwe clientele zishobora kuba itameze neza bivanye n'ibihe turimwo ugasanga twagize production muga twashoboye kuronka abo abaza kugura twege tugira production y'ibijanye n'ubworozi bw'inkoko turabiruza imiswi turakora ama machine hari gihe rero bishika tukagira production niniya tukabura abakiriya kandi hari n'igihe period iza ahubwo nituronka ivyo duha abakiriya kubera ko rimwe na rimwe turagira ingorane y'ikibanza kitisanzuye cyaho twara dukorera ubu akaba ari cyo gikorwa turiko turagira cyo kuronka ahantu hisanzuye dushobora gukora twagugiwe kandi dushobora no kumenyekanisha ivyo dukora burya kudashobora kumenyekanisha ivyo umuntu ariko arakora navyo birashobora kumubera intambamye kubera ko abantu batamuzi ubu twege ngaha tufise imana amaradio aratanguye kugwira aratanguye kuzaraza rimwe na rimwe amaradio arazimba iyo tubasavye kugira tumenyekanisha ibintu byacu kiretse atari bo baje kukurondera ugiye kubarondera acha bagufacture baragufacture kandi kenshi kugira ivyo tumenyekanisha bice ku maradio yabo kenshi numva bidusaba uburyo butari buki ikindi naco turazi ko mu ntara usanga hari abajournaliste bo mu ntara rimwe na rimwe nabo baratugora kuronka kugira tubabwire bashobore kudufasha kumenyekanisha ivyo turiko turakora turabizi ko bahari abajournaliste usanga ari ab'intara bakorera province muga nabo baratugora kuronka kugira dushobore kumenyekanisha ibyacu ubu niho ndiko ndabona yuko abajene bariko baragira ivyo bakoze abajene entrepreneur bariko barahabwa akaryo ko gushobora kwerekana ivyabo ku maradio ku matelevizion ivyabo bikamenyekana ariko nubundi nibaza ko byo bavyiza birushirije kugira ngo kumbure bibashe kugera kure hashoboka kugira ngo bishobore gufasha abajene mu iterambere sino ubwa mbere siko vyari biri wasanga avyo tubona kuri televiziyo ni vyaba abandi nyene tumenyereye twamatubona les mêmes visages twamatubona ivya bikogwa nyene babandi ugasanga nibo bagenda bagaruka ariko ubundi ko ndabona ko hariho nabandi bariko baritabwaho rero na cane nagomba gusaba nkamwebwe yuko twobatera intege kugira ngo iki gikorwa cyo kugendera abajene entrepreneur nabandi gikomezwe cyane gishigwemo inguvu nyinshi zishoboka kugira ngo abajene nabo batera imbere kuko kenshi kunda gusanga hariho hamwe bisaba amafaranga ugasanga kugira ukore publicité birasaba amafaranga ukaza gusanga wa mujene ntashobora gukura amafaranga kenshi ukunda gusanga bavuye kwishura shomereye nta mahera hari kenshi naco gituma ukunda gusanga benshi bibagora kwinjira indani no kwilansa mu kintu kubera hari ibyo usanga bisaba uburyo ugasanga nawe ntashobora kuburonka novuga ngo des opportunités ugasanga si nyinshi ku bajene ariko nibaza ko mudufashije nabandi bakadufasha bino nivyamara gukomera abantu abajene ivyabo bizogaragara bizomenyekana kuko kenshi usanga clientele zitaboneka mu bajene kuko hataba haragera yuko abantu babizigira ko ivyo babishoboye navyo bitumwa nuko atavyabo ivyamwa ivyo bakoze biriko biragaragara bitembera bakavuga ngo bijya bintu vyakozwe n'umujene kanaka ubu unye uko bimeze ubu siko vyahoze ubu unye abantu bariko baratangura gukora imigambi yabo ubu barorohewe cyane bari mu gihe ciza kuko ubu unye haba amateleviziyo amaradiyo atandukanye yarabishizemo ingufu nyinshi cyane na leta yarabishizemo ingufu cyane ubu unye hariho ni banki ifasha urwaruka ruriko rurikorera imirimo yitwa bije ikorera mu ntara ya Gitega nukuvuga iyo banki irafata mu mugongo abajene bafise imirimo igaragara bariko barakora hanyuma igaheza ikabaha ingurane ivyo rero gituma mvuze yuko ubipfuma ntivyahahoze
rero ubu unye birapfuma birameze neza kabisa kuko n'uwo mu journaliste yoza kugufasha kumenyekanisha ivy'iwawe abimenyekanisha reka ari uko abona ari ibintu bizima nawe nyene abona yuko bifise aho biriko biraja ari umuntu ariko akora ikintu co mu nzu ca wenyene ta vision afise umujournaliste arabibona aravuga ati reka mfate mu mugongo iki kintu akora ibintu vyiza ndabona yahaye akazi abakozi bangahe ndabona yuko hari karaja hanyuma uwo mujournaliste akaza akagufasha na leta niko kuko irabanza ikaraba uwo muntu ariko aravuga ngo bamufate mu mugongo ikavuga ati mbasha usumwe duhaye amahera azoca yajya akaca yigira tukamuyigiyo yagiye tukamubura no kuvuga abajene nibatera intambwe ya mbere ibikorwa byabo bigaragare nubwo boba bagorwa n'uburyo canke kwemegwa kugira ikibasi umuntu baronse n'umuntu umwe basi bakagira ubwo buntu apfuma abona yuko hari ikintu kizima bariko barakora canke bakoze hanyuma babone kumufata mu mugongo yego bagira inguvu ntibacika intege kuko abo benshi barabiheba bakubera bagerageje rimwe abandi bakabiheba kubera bagerageje kabiri ngo imitahe ibiri yose yahombeyeyo urashobora kunanirwa kabiri gatatu ya gatanu bigakunda ntibacika intege nico no batera mw'intege kandi bagire courage ubu ibintu bimeze neza leta iradufasha amaradiyo urabona muradufasha nukuri ibintu bimeze neza ndabateye intege bagire courage je urwaruka no rutera intege mu kurindira rurashobora kuba ruratunganya imigambi yago kuko akazi ntabwo burisire neza naho tukarindira sisire ko tuzoronka ubuzi twigiye ako niko kazi koko urumva niwe wikontrola ni ukajera nibaza koko nakazi gakomeye numva ko twoterana intege tugakora imigambi yacu hama tukarindira bishobotse tuzoronka ako kazi cyangwa usanga ako kazi ntukinagakeneye bivanye na avantage ubonye mu byo wakreye gusa inconvenience naho twariko turavuga ku bintu by'imitahe hariho project umuntu ategura ugasanga byanka byakundisa umutahe munini hariho project ushobora gutegura isaba ibintu by'amapare kanaka ibiki udashaka kuvuga ngo ndaza kubikorera muhira mu kinywabi nabyo turasaba ko boza badufata mu mugongo inifwa umuntu ya presence projet yumvikana atarayitangura tukaronka abantu bashobora kuyishigikira kuko kenshi bashaka project wamaze gukora kandi iyo wamaze kuyikora naho iyo wamaze kuyikora ubugeze kura bari yindi ntambwe wateye niyo inconvenience yamaze kubona mu maproje amwamwe yego urashobora kuba ufise umugambi ugasanga usaba umutahe munini mugabo muri iyo migambi ugasanga hari ubushobora gukora rero tangura uwo mutoyi ushobora nawe ni uzokora wa wundi ushaka gushikako je nabivuze ko dufise amaproje menshi muri societe yacu twiko turakora mugani dushaka kuyakorera rimwe amwe dusaba uburyo bunini mugabo ubize dushoboye turabikora kugira bikore bya bindi twifuza kuzoshikako dufise vision dufise yo dushaka kuja rero hera kuri dutoyi kugira ushike kuri kinini abongereza nibo bakunda kuvuga ati dream big and start small rero twiyumvire tugire indoto ndende niniya mugabo dutangurire kuri ntoyi yego Ufatiye kuri iki umugenzanje avuze ni kibazo gikomeye iyo umuntu agomvye gutangura yisunze ngo ninaronka ibinzoca ntangura ninagera kuri urwego nzoca ntangura ninaronka ya mafaranga nzoca ntangura jewe mfata yuko 80% utanguje amahera menshi canke utanguje imitahe minini ucuhomba kubera ko icambere nyimba dufise magazin canke ari karabira karorero ku muntu kanaka afite umutahe mu mangazini yiwe harimwe miliyoni 10 wewe akaca avuga ngo kugira ngo rero ndandaze neza bisaba ko mba mfise ijya mangazini bimusaba nawe ko yaronse 10 million izo 10 million arashobora kuca hirya no hino akazironka ariko ujya kugira gere kuri 10 million ashobora ko yatanguje ibihumbi jana umunsi wa mbere ahomba 20000 asigara na 80 ara avance ubundi umunsi ugira kabiri akoresha za 80000 araduga gera kuri 200000 aca homba ijana umunsi ugira gatatu urumva ko asigaranye ijana arabandanije arakuze ziragera kuri 300000 ziragera ku miliyoni araduga rero wa muntu
jenda mudekuraja ujya muntu avuga ngo ngomba gutanguza 10 miliyo kuko niyo atanguza 10 miliyo umwe yahura na esheke yamutwaye 20,000 ni nzira taramenyereye kandi ntiyasubiye kuyicamwe ngo hahombere yatakaje ibihumbi 200 mu bihumbi 100 gasigara na 80 umwe wa 10 miliyo ahombera rimwe 20 miliyo asubiye akavansa urumva n'amafaranga abagiye ari menshi vyerekana yuko bitera bimuca intege amaze kuavansa akagera kuri ugemwe 200,000 akagera kwijana akagera kuri 200,000 yatanguje 10 miliyo azobageze kuri 20 miliyo kijya gihe yaciye ahombera rimwe ibihumbi 100 acasubira ku mutahe w'ijana umwe rero yarageze kuri 20 miliyo ahombeye rimwe 10 miliyo ntibizomworohera kuavansa nico gituma mvuga ngo nta mahigwe ku muntu agomba gutanguza ku mutahe munini je naho no banda yafise arizo 10 miliyo no fuma ntanguza umuriyoni kugira ngo mbanze nige inzira zinshikana kure kuko izo nzira zose umaze kuzirengana ukabona ati hano ndahaciye ndahomba ntushobora kwa avansa rero neza mu gihe ugomvye kuhaca rero utanguje umutahe munini izo nzira zose ziraguhomvya kuko nta experience uburagira umaze kugira iyo experience niho biza kugufasha kwa avansa rero neza rero nagomba gutera intege abantu bagomba bafise ivyiyumviro bafise indoto nibatangure A0 nyimba bikunda ko atanguza igihumbi gusumba gutanguza ibihumbi 10 hanyuma ya avance abanze yige inzira yige ivyo ari karakora abone inzira yocamwo imwungura n'ingoga inzira imuhomvya abanza yimenye hanyuma komsa yinvestise canke abandi bamufashe muga yaratanguye akoresha umutahe munini komsa azoduga neza nivyo nagomba gusaba abakobwa barakunda kwikengera canke bakabona yuko umenga ntibashoboye ariko se kuvuga ko baba badashoboye baba bashoboye iyindi ngorane nabonye bakunda kuba bafise ni kumva yuko umenga kijya kintu kiragayitse sino gikora kuko nk'umukobwa umubwiye yuko yoza agafata umusumeno yambaye isarubeta agakata urubaho donc urabona n'ibintu bicafuye bigiriki donc urumva ntavyo yumva mugabo burya buzi bucafuye nibwo burimo amahera ubu nibwo buzigayemo amafaranga burya buzi abantu bigize inyuma bagata nibwo burimo amahera rero bashiki bacu no batera intege donc beseye basi bijya bintu babona yuko umenga sivyi wabo niko ari byo bisigaye tubigenze gute bategeza kubikora nibabikore babijemwo barabe yuko bikunda barabe yuko babishoboye kandi umukobwa rero afise n'amahirwe abigiyemwo ari umwe birimo abahungijana canke abagabijana ni wazoboneka wenyene kuko bazovuga ati turabonye umukobwa w'igitangaza kuri ibintu by'abagabo tutari tumenyereye uwo mukobwa rero usanga afise amahirwe cyane nibibande kuri bijya bintu by'abakobwa gusa n'ububuzi bwacu barabushoboye yego je naragize appel d'offre ndiko ndarondera umukobwa no hakazi kuri bijya bintu byo kubaza mugabo nawe nabonye yego nawe nigeze mbona mugabo mu nyuma naravuze ati ko nagize appel d'offre nkabona ntaje reka ndamwironderere jewe basonda bishiramo ndabiteremo ndavise umumama akora amadiva yego dukorana arakora idiva bien akayifunga neza kandi gahera agashona ndashobora kumukatira ibitambara agashona ashobora kuyifunga intebe nyene akayifunga mbere dusohoye n'intebe barashobora kuca kugira n'amakuvertire y'ibitambara mene bije bitambara bashira ku madiva niki akabikora nabonye abishoboye kandi cyane kandi n'umumama ari très courageuse abishoboye kabisa rero nibavyishiremo birakunda nico conyene no babwira dufise abagabo 13 no mwigeme umwe no mumama umwe umumama niwe wuyu mubona turi kumenga uyu rero numwe nababwira ashobora gukora diva akazishona akongera akaziteranya umwuga haraciye imyaka 3 ndawutanguye nta kazi nakamwe umumama adashoboye nivyo nukuvuga nivyo abantu bishizemwo umumama ico ari cyo cyose aragishobora barabishobora nyene bavyishizemwo bishobora kuko naje narabishoboye kandi ndi umumama ariko mu gihe batarose nk'akarorero mu bisanzwe bacabona umenga ni ibintu bigoye nk'ubu je ndi muri muno Uganda nije natanze akarorero kugira ngo nabandi bose babone ko bobishobora nkora ibijanye n'inguvu mfise nta nguvu zijamwo za cyane umuntu atafise sanga nyene urashiramo inguvu nyene ziwawe nyene nta bintu binanirana byishizemo turafashanya n'aba bantu nyene turafashanya ariko mbonye kingora gushiramo inguvu zikwiye canke ngukwega aba baca bamfasha ko nibo baba bafise inguvu nyinshi kumusumvye cyo mbonye ko cyo
beri ntambamye baca bakimfasha urabijamwe nyene ugacafura ku murango hama ku mugoroba ukitera freshere ukamera neza ugasa neza yego noneho n'ibintu nacafuza ibintu vy'imbaho ntibicafuza cyane oya nukuri none ubona aho bibona ko ducafuye ubuzi bw'amaboko burahari cyane nibyo baba bishizemwo nyene kuba bakiri bato nyene ngira banka gucafura muga nta bucafu burimo namba uri kurahiga ubuzima nta bucafu bubamo nawe yavuga ngo kugumurindiriye ngo ukora ico wize mu madiplome iki oya kweri abandi no bantura kweri gukura amaboko mu mpuzu bakiga umwuga nego kweri nka je ndashima vraiment yavyo kuva ku marigara ngo kurindira ubuziki niki nk'uvema bwo gucumbisha kumwe buriho vraiment nego kandi akazi kavugayo vraiment nego sino bahanura yuko bo kwama bagumije amaboko mu mpuzu ngo barindire gukora ico bize akazi nakazi kandi vraiment aye bigenda neza birasumba yuko noba nicaye muhira ataco ndiko ndakora ni no bahanura yuko batorindira guko muri kino gihe turimwo bisaba yuko ukura amaboko mu mpuzu ugakora ugashiramwo ingufu kugira ngo uronke uburyo nyene bwo kwiyungunganya mu buzima tutaravye ngo tuzosabikiye abavyeyi ariko wewe nyene ukarondera ikintu ukora ukavuga ati jewe reka ndondere ico umwuga nkora kugira ngo ndonke ari ako gasabuni ari iyo mpuzu ukayigurira utarinze kuraba umuvyeyi yego kino no kongera ko kujanye no kuronka uburyo canke abantu bagufata mu mugongo yego biragoye cyane mugabo na wewe biragusaba yuko wibonekesha ukibonekesha uri mu entrepreneur nta sonugira jewe nta hantu namwe no kwinjira ndabishoboye bataca bamfunga canke bataca bagira iki ndinjira nkasigura umugambi hanyuma utahuye ukamfasha uvuze ko utamfasha hanyuma nkabandanya ubuzima bukabandanya rero ifoko dushira habona ivyo dukora tukavyereka abategetsi bashobora kudufasha tukadodora urazi yuko nasanze aba entrepreneur menshi dukiri kosa ugasanga uri kurakorera muri commune wakoreye umwaka umwe wakoreye imyaka ibiri ugasanga na mustanteri ntakuzi ntazi umugambi uri kuraharangurira gute kandi abo aribo bavyeyi dufise genda umugore genda umusigurira umugambi wawe genda umubwire kubaho uriho kumbura zokumva abantu bashaka gufata mu mugongo abantu canke nk'amahuriro y'ibintu kanaka gutumire avuga ati nje ndafise umujene kweri ndabona yuko ashaka gutera ndabibona kabisa yama yangoye ntazokwibagira mu gihe bigenzuko yego nibaza yuko twoshira amanga tukashira isoni apana gushira isoni muri burya bundi buryo muga dushira isoni mu byo dukora dudodora ahantu hose twinjira ahantu hose tumenyekanisha ibintu je naho mbona nk'umusazi ntaco bintwaye mugabo ubona iyo uri kurerekeza nico no kongerako je nka kandi kantu nosa nuwongerako nuko notumirira abajene kutisunga ngo mba muri quartier kanaka mvuka kwa naka ngo papa ni naka canke iki akamenya ko izina papa wiwe yubatse ridasa n'izina ryiwe akamenya ko ubutunzi bwa papa wiwe atari ubutunzi bwiwe benshi barashobora kuvuga ngo jerekani iraramire kuko papa afise ama etage afise impango afise iki ariko umuntu afite mu mutwe yumvira neza ni vyiza kwa avuga ati jewe nanje ko papa afise bijya reka ngira inzigo nziza nanje ndondere kumurusha ndonke vyinshi bishoboka gusumba we ivyo birashobora gufasha abajene benshi abenshi uno munsi ukunda gusanga bicwa cyane n'agakuku ugasanga bafise amakundi batemberana imigwi konona amahera ugasanga nivyo barimwo mu gihe umujene muri kino gihe muri iyi myaka ni imyaka yo gukora ntitwari dukwiye gufata imyanya yacu ngo tuyiguze no kuja mu bubare ku marigara mu biki pete turashobora kuvuga ko ndakumbuye gufungura iki ndakumbuye kunywa iki si bibi navyo ni vyiza ariko ukaraba ntibigutwara umwanya w'akazi ubu w'akazi ukore hanyuma ntutinye gukora ivy'imicafu kuko nkuko mugenzanje yabivuze burya ibintu vy'imicafu ubu bibone kumenga birasuzuguritse nivyo bizana umusaruro muzima nivyo bizana amafaranga
ikibazo nuko usanga benshi usanga no mwibarabara ugasanga bo baratinya ko babatwenga ngo bariko bakora ibi jewe novuga ati ntaco bintwara kuba no bancafuye mugamo mufuko nzi ko hari amahera kuko ushobora kuntwenga atana cumufise mugabo jewe ndazi ko mu mufuko mfise amahera biroroshe ko nguri sabuni nkoga nkamesura hanyuma mu mwanya bikenewe nkaja mu bandi nkagaragara nk'umuntu ariko mu mwanya w'akazi rinofopa ko tuguma twiyumvira ngo barantwenga ni kivyo bizotuma taho dushika kandi je mbere daire ndabifata ko ari ubujuju buba buri mu bantu twofata rero yuko umujena hari hose kumbura ashobora kuzobona aya ma video canka akabona ibi bizomutera intege avuga ati okay kuri mu misi yanje ndafise umwanya wo gukora ndafise umwanya w'akazi ndafise umwanya wo gushaza ndafise umwanya wo gusohoka ivyo akabitunganya neza bizomufasha mu buzima bizoba bitandukanye n'umuntu avuga ngo avyutse ni television avyutse nibi je nofuma mbona ndiko nkorera ubusa hakombaho ntariko ndakora nofuma mbona ndiko nkorera ubusa nkitwa umuntu ari mu bikogwa ari karakora hako nguma nicaye ataco ndiko ndinjiza nofuma nkorera ubusa hanyuma igihe banza nkamenyera ibikogwa igihe kanaka igihe imana izoca inzira bizokunda ko nshobora gukorera amafaranga ariko jewe nta muntu no conseil kuryama nta muntu no conseil ya television nje ndayiraba mu gihe narushe naremerewe ngomba ko mu mutwe nyene ndonka ukuruhuka nkatekana niho nja muri ivyo kuraba television canke kuja gutembera mu bagenzi nta muntu azonyanka ngo nari ku kazi nase kuja kumuramutsa nibaza ko ataco bitwaye nzorondera uwundi mwanya mvuga ati okay ubu ndi libre hari ama weekend urashobora kuvuga ngo ubu ndashobora kuja kuramutsa umugenzi ego apana yuko dufatana imyanya y'akazi tuyiguze n'ibintu bitataco bitwinjiriza muri make umunota ugiye ataco winjijemwo ubuhomvye ego turabona urwaruka ngaha tubaye rwateye imbere nkabashaka kubwira urundi rwaruka ati abo bateye imbere ni barugwaruka nkatwe gusa nuko bashoboye guhagararira indoto zabo batahivye indoto zabo ukuri kuragwa uyu munsi niko baguye gusa nuko baguye bakavyuka rero nkahamagara urwaruka nago rugwanira indoto zabo rugwa ruvyuka biragoye ntivyama ntuja mu kintu ngo kice kigenda neza misi yose urahura nibikugora mugabo ivyo bikugora ntibibe ari byo bigira inguvu reka pasufise indoto zawe abari zugwanira gushika ugire nawe kubona ko harahugeze byose birashoboka nta kigoye kirimo bidusaba kugira passion mu byo turimo na perseverance nico nobwira urundi rwaruka akoze